Yesu ashimwe cyane, ndabaramukije abakunzi mwese muriko muradukurikira ku mbonesha kure Heritage. Ku mazina nitwa Pasteur Landry, nkaba nifuza ko dusangira ijambo Imana yashyize ku mutima. Uno munsi tugiye kuganira ku ntambuko zitatu zigize igikorwa c'Imana. Nagomba ndababwire ko igikorwa c'Imana si ukuvuga ubutumwa gusa, ariko no gukora akazi ka leta n'uburyo bwo gukorera Imana. Kenshi tuzi ko umukozi w'Imana nujya gusa yambara ikoti, afata mikro, akaja imbere y'ishengero akavuga ubutumwa. Ariko namurabwire ngo gukorera Imana biragutse. Urashaka kubukorera Imana mu kazi ukoreramwo, aho wiga, nimba uri umuganga, naho nyene ni gukorera Imana. Rero wumve yuko mvuze gukorera Imana sinangukuyemo wowe kwankurikira. Nimba ukijijwe by'ukuri, menya ko ivyo uri kurakora byose Imana iharura kuri kurayikorera. Rero Bibiliya navuga neza yuko turi biremwa byayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza Imana yari yarateguye kuva kera ngo tubigenderemo. Byumvikana ko nawe hari ibyo Imana yakuremeye kuyikorera. Hari ibyo Imana yakuremeye muri Kristo Yesu gukora. Agasanga ukijijwe, menya ko ibyo uri kurakora byose ni kimwe mu byo Imana yakuremeye kuyikorera. Rero wumve yuko nawewe mu bazotanga rapport urafise ibyo uzobwira Imana, urafise icegeranyo uzoha Imana ku munsi w'iherezo, uyibwira uti data mu byo wantumye gukora ngaha ku isi narabikoze neza. Rero gukorera Imana mumbe yuko biragutse. Ntibigarukira gusa ku kuvuga ubutumwa, ntibigarukira gusa ku gusengera abagwayi, ariko twahawe ingabire zitandukanye, turuzuzanya. Nimba uri umusirikare, menya ko nawewe mu bakozi b'Imana Imana iraguharuramo. Ariko niko ndavuga cyane cyane ku bakijijwe. Ukijijwe ibyo ukora byose, birivuga ngo ibyo mukora byose mubikora mushimisha Imana. Ibyo ukora byose nimba ukijijwe, menya ko Imana ibiharura nk'igikorwa cayo. Rero uyu munsi shaka tuganire gatoyi ku ntambuko zitatu zigize igikorwa c'Imana. Ariko munyemerere ndaza kwifokaliza cyane ku gukorera Imana mu rushengero. Nubwo gusa gukorera Imana mu rushengero atari byo gusa byerekana ko umuntu ari umukozi w'Imana, mugabo ngoma nganire n'abantu bafite ibyo bakorera mu rushengero, abo nibo nza kuganira ko cyane cyane. Muti rero gukorera Imana bifise izihe ntambuko? Ikintu ca mbere nagwanda babwire nuko igikorwa c'Imana si ikintu uryama hama ukavyuka uri kurakora. Abantu benshi barakubwira ati nararose mbona ndiko ndavuga ubutumwa. Rero ijo agaca abyuka atangura ishengero. Suko bigenda. Indoto ntizitume utangura urushengero. Hari abantu batangura urushengero kubera barose, babonye mu ndoto bari kwavuga ubutumwa, baca bumva muri bo ko Imana ibahaye kuyikorera. Ego sinasi, Imana ivuga mu buryo bumwe canke ubundi. Mugabo ntushobora kurara uno munsi urarota hama ngo ejo uvyuke utangura urushengero. Hariho intambuko ubanza kwanza gukurikiza. Abandi nabo bakubwira bati naragiye mu gikorani, hama umuvugishwa aramvugishwa ko arambwira ko mbonamo umuhamagaro, none ngiye gutangura ishengero. Oya, ntutangura ishengero ngo kora bagwaye profesi. Urashaka kuba wabwiwe yuko umukozi w'Imana, mugabo banza ukurikirane intambuko zisabwa. Ntushoke utangura ku muvuduko, ntushoke wilansa mu gikorwa c'Imana utararespekta zino ntambuko zitatu barakubwire. Abandi nabo batangura urushengero bivanye n'abantu, kubera kumbure wigisha abantu bakavuga ko wigisha neza, ugaca usanga utangura urushengero. Ni benshi batangura urushengero kubera ingabire bibonako. Ukibona ko ingabire yo kwigisha, ukabona ko wigisha avec eloquence, abantu kabakonveka, ugaca wumva ko burya najira kwe gutangura ishengero. Oya, suko batangura igikorwa c'Imana. Abandi nabo bashaka kuba bamaze imyaka baregwa mu rushengero, hama bakumva umutima w'uburoberi, bagaca batanga urushengero, bakavana nabi n'abarongozi babo, bakaja gutangura urundi rushengero. Uko niko ibikorwa by'Imana byinshi bivuka. Bimwe bivuka kubera indoto umuntu yarose, abandi nabo bagatanga ibikorwa c'Imana kubera ubuvugishwa bahawe, abandi bagatanga ibikorwa c'Imana kubera amakomplima y'abantu, kuna abantu babashemagiza. Hari n'abandi batanga ibikorwa c'Imana kubera umutima w'uburoberi. Umuntu akaba mu rushengero akavuga ati ndahakanye ko nguma ndezwe, nanje ngiye gutanga urushengero rwanje. Agaca agenda atwaye abamambre b'abandi, akaja gutanga urushengero rwiwe. Ibikorwa rero bitangura gutyonya kenshi birangira nabi. Kubera iki? Ntivya respecte processus. Hariho
intambo kubanza kwanza gukurikiza imbere yo gutangura igikorwa c'Imana. Paul niwe yavuze ngo itanguro ryo kubaka ko rirakomeye, yanditse ko iki kimenyetso ngo uhoraho araza abiwe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese Imana iramuzi, irazi umutima wiwe, irazi motivation imupusa gutangura ishengero. Ngoma ndakubaza yuko urankurikira, ushobora kuba ufise serire urongoye, ushobora kuba ufise igikorwa c'Imana urongoye, ushobora kuba uvuga ubutumwa bwiza. Mugabo ndakubaze, quelle est la motivation derrière? Ni kihe kintu kigusunikira kuvuga ubutumwa? Mbega uvuga ubutumwa kugira ngo wamamare? Mbega uvuga ubutumwa kugira ngo abantu gukomera amashi? Mbega uvuga ubutumwa kugira ngo abantu bagushire hejuru? Mbega uvuga ubutumwa kugira ngo uronke ibigira 10? Mbega uvuga ubutumwa kugira ngo izina ryawe ribe rurangiranwa? Naho wo kwisuzuma ko niwe wiyizi. Bibiliya inavuga neza ati nta rundi rufatiro dukwiye gushiraho uretse rwashizweho ariko Kristo. Ngo umuntu wese rero yiyubara uburyo agubakako, kuko ngo ku munsi w'iherezo ngo igikorwa umuntu wese akora ngo kizosuzumwa n'umuriro. Ngo ibikorwa byakozwe mu bishakashaka bizosha, ngo ariko ibyakozwe n'inzahabu ivyo bizorushiza gukayangana. Byumvikana yuko twese tuzotanga compte rendu, kandi ibikorwa dukora, nimba uri mu protocole, nimba uri umuvuga butumwa, ico ukora cyose mu rushengero, Imana izokigeza ku munsi w'iherezo. Irabe by'ukuri motivation yagutuma gukora, isuzume irabe umutima wawe wagutuma uvuga ubutumwa. Ubu benshi bavuga ubutumwa kugira ngo bamamare, abandi nabo bakavuga ubutumwa kubw'inyungu no gusumira inda. Bamwe Paul avuga ngo Imana yabo ninda. Ariko dukwiye gusuzuma tukaraba, mbega tuko twubakisha iki? Tuko twubakira kuki? Ubwo twubakira ku musenyi canke tuko twubakira ibikorwa by'Imana dukora ku rutare? Iyo rero ni nyinshi ukwiye kwibaza ukayiha mu mutima wawe. Rero ndashaka turabire hamwe izo ntambuko zitatu zigutuma utangura igikorwa c'Imana, kuko nababwiye igikorwa c'Imana sikintu utangura warayurose hama ejo ukazinduka utangura. Oya, kujya mu ishuri imbere yo kuronka uburenganzira bwo gucika umudokteur, ubanza gufata imyaka runaka ukaja ku ishuri, ugahera mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, gushika wige uce master, uce doctorat, hama ubone gutangura kuvura abantu cyangwa utangure kuba professeur. Niko no mu gikorwa c'Imana hariho intambuko kubanza kwanza gukurikiza imbere yuko witwa umukozi w'Imana. Impamvu ariko ndababwira bino bintu nuko urunganwe rwa kino gihe nurungano usanga rutangura igikorwa c'Imana kujya kw'ikizinu. Ikizinu nico gishobora kurara ugiteye no munsi ejo kigatangura kunaga. N'ibikorwa by'Imana byinshi uyu munsi bivuka mu buryo bw'ikizinu. Umuntu arasoma Bibiliya kubera yirangije kuyisoma agacemba ko acitse umukozi w'Imana. Umuntu arakizwa ejo hamukaza wumva bukeye atanguye urushengero. Mugabo hari intambuko dukwiye kwanza gukurikiza. Paulo niwe yavuze ati ntibikwiye ko umurongozi w'ishengero aba uruyoya mu by'agakiza. Hari impamvu yavuze uko, nuko azi yuko iyo umuntu asizwe amavuta akiri muto mu gakiza, amasuccess arashobora kumwica. Gushimagizwa n'abantu birashobora kumusambura, ugasanga gestion du succès iramunaniye. Nico gituma rero Paul avuga ati ntimwihutire kurambika ibiganza ku bantu, ntimwihutire coordonner abantu ngo bacika abapastori bataramara imyaka runaka ya maturité mu gakiza. Muti rero ntatebeje ati izo ntambuko nizihe? Intambuko ya mbere ikenewe mu gikorwa c'Imana nukuba warahamagawe. Ubu benshi ntibahamagawe, ahubwo benshi barihamagaye. Hariho itandukaniro ry'umuntu yahamagawe n'uwihamagaye. Uzomenya gute uwihamagaye mu gikorwa c'Imana? Gamaliyeli niwe yavuze mu gitabo c'Ibyakozwe n'Intumwa, igihe bariko barabuza intumwa kuvuga ubutumwa, yaravuze iti bene data, aba bantu muri ko murabuza kuvuga Yesu, nimba ibikorwa bakora ari bo bavyigeneye, ibi bintu byabo ntibizorama. Ariko nimba ari Imana yabahamagaye, muri ko muriruhishiriza ubusa. Umuntu rero yahamagawe n'Imana, igikorwa akora kirarama, kirabandanya, kuko biribwa ngo Imana ni alpha kandi ni omega. Ngo yatanguje igikorwa ciza muri mwebwe nizo gisozera. Imana nimba ariyo yaguhamagariye ico gikorwa cawe, Imana nimba ariyo yakubariye gutangura urushengero, umva naho uzoca mu ngaho gitutu c'urufi izogumira kumwe nawe, kandi ico gikorwa ntizogutererana, izoguherekeza gushika urangije. Ariko nimba ari we wihamagaye, cyangwa ukaba wahamagawe n'abantu,
cyangwa ukaba wasizwe amavuta n'abantu atari Imana yaguhamagaye, ico gikorwa ukora amaherezo kizosambuka. Kuko ikintu cyose atari Imana yubaka, bivuga ngo Imana atari yubaka ngo abubatsi bubakira ubusa, ngo Imana yatari yiteramiye igisagara ngo abatiramye batiramira ubusa. Ni ukuvuga ngo Imana niba atari yo yatanguje igikorwa ciza muri wewe, nabona bwo ico gikorwa kizosambuka. Ngo kitatewe na data cyose kizoranduka. Byumvikana ngo ibikorwa byose Imana itatanguje byonyene biriheza, byonyene birirangiza, kubera si Imana iba yabitanguje. Rero nahawe kwanza gusuzuma uti mbega narahamagawe. Iyo niyo etape ya mbere ikenewe mu gikorwa c'Imana. Ntugatangura igikorwa c'Imana kubera abantu babonye kubereye gutangura igikorwa c'Imana. Ntutangura igikorwa c'Imana kubera umuvugishwa yaguhaye profesi. Ntutangura igikorwa c'Imana kubera wahawe inzozi mu ndoto ubona uri kuvuga ubutumwa. Oya, banza making sure, banza urabe yuko by'ukuri ari Imana yaguhamagaye. Ugiye kuraba muri Bibiliya, abantu Imana yahamagara barasaba n'ibimenyetso Imana, ntibashoka batangura. Muravye nka Mose, Imana yaramugendeye ariko araragira mu bugaragwa, abona igisaka caka kidatemuka. Hama yumva ijwi rivugira mu gisaka ati, Mose, numvise ugutakamba Abisirayeli batakishwa n'ubuja, none haguruka ugende kwa Farao barokore bakure mu maboko ya Farao. Mose ntiyashotse avuga ati ndagiye. Oya, yaciye abwira Imana ati nimba by'ukuri ari wowe untumye, erega bajya abantu bazova bambaza ngo ninde yaguhamagaye, bazova bambaza ati ninde yagutumye. Imana yamubwira ati uzobabwira uti ndiho yabantumyeko. Mose avuga ati ivyo ntibihagije, mpasinye ntikimenyetso cerekana ko by'ukuri ntihamagaye. Imana yamubwira ati terera inkoni yawe hasi. Ayitereye icicika inzoka, ati subira uyifata icicika inkoni, ati genda rero kore ico kimenyetso imbere ya Farao. Arasora abwira Imana ati iki kimenyetso ntigihagije. Imana iramubwira ati fata ukuboko kwawe gushire mu kwaha ngo kuca kuja kw'imibembe. Asuye gushira mu kwaha kuca kurakomera, ati genda. Farao natemezwa n'ikimenyetso ca mbere azokwemezwa n'ikimenyetso ca kabiri. Mose acabona kuba convaincu, acaragenda gukora igikorwa Imana yamutumye. Nawe nagomba kubwira ngo Imana nimba yakubariye kutangura igikorwa cayo, Imana nimba yakubariye ko ukwiye kuyikorera, ntibihagije. Banza uje mu masengesho ubwira Imana uti Imana ndashaka confirmation, ndashaka umpe ikimenyamenya c'ukuri yuko nahamagawe. Pana gutangura gusa gutyo nyene, banza urabe ko wahamagawe. Bibiliya ivuga ngo abo yamenye kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatoranije, kandi abo yatoranije yabambitse ubwiza. Banza umenye ko wahamagawe, banza umaking sure, ugire confidence, ubanza umenye neza na neza yuko wahamagawe imbere kutangura igikorwa c'Imana. Kuko benshi uyu munsi barihamagaye, baritumye mugasi Imana yabatumye. Kuko uw'Imana itumye iramuha n'ikimenyamenya, kandi ijambo ryose avuga irarishigikirisha ibimenyetso n'ibitangaza. Niko mu Vyakozwe n'Intumwa birivuga ngo nuko intumwa ngo aho zagenda zivuga ubutumwa ngo umwami Imana yakorana nabo, ngo agashigikirisha amajambo bavuga ibimenyetso n'ibitangaza. Rero ni byiza kubanza kwanza kuja mu cumba ugasenga uti Imana nivyo nahawe profesi, nivyo nabwiwe ko nzoba umukozi w'Imana, ariko imbere yuko ntangura kugukorera banza umbwire umpe ikimenyetso c'uko wampamagaye by'ukuri, ntava asanga ndiko nkora ibikorwa utantumye. Rero ugiye gusoma muri Yeremiya 1:5 haravuga ngo nuko ijambo ry'Uhoraho rinza ko riti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye nagushizeho kuba uvugishwa n'Imana mu mahanga. Iri jambo ryaje kuri Yeremiya riramubwira riti ukiri urusoro mu nda ya mama wawe nari ndakuzi, kandi naragutoranje ngo ube umuvugishwa n'Imana ku mahanga. Byumvikana ko Yeremiya yarazi ico yahamagariwe, yarazi ko Imana yamuhamagariye kuzoba umuvugishwa ku mahanga. Ngomba nkubaze uri kurankurikira, ubwo wowe urazi ico wahamagariwe? Benshi babajije uyu munsi akubwira ngo je ni umukozi w'Imana, ngo I am a man of God, ako niko gaterme gagezweho. Kuko benshi bazi ko kuba umukozi w'Imana ni kwambara costume, ni kwambara style nigerien, ni gutwara Bibiliya na kantiki. Benshi bazi ko ari ivyo. Muga gukorera Imana c'est plus que ça, birarenze kwambara, birarenze gutwazwa Bibiliya no kwambara no kugendera mu miduga izimvye. Gukorera Imana ni kiguzi, ni responsibility. Bibiliya ivuga ngo wifuje gukorera Imana abayifuje ikorwa ciza, ariko mumenye ko ari umutwaro, mumenye ko hariho inshingano. Gukorera Imana ni responsibility, ni inshingano, si prestige. Oya,
rero Yeremiya yarazi ico yahamagariwe, yarazi ko yahamagariwe nk'umuvugishwa. None urazi ico wahamagariwe? Uyu munsi washaka kwaza umujene uti mbega wewe kurongoye ishengero wahamagariwe iki? Agaca avuga ngo jewe ngo ndumuvuga butumwa, ngo nkaba umuvugishwa, ngo kandi nkaba n'umu evangeliste. Imihamagara itatu akayikubarira icarimwe. Kubera iki? Ntazi, ntaritora. Yumva umwanya umumengo n'umuvugishwa, uwundi mwanya akahindura atoya ndumu evangeliste, uwundi mwanya naho agahindura ati oya ndumuvuga butumwa. Iyo uzi ico wahamagariwe ntutatona. Iyo uzi ico wahamagariwe umera nka Paulo ngo ndiruka ngasi nk'utazi yaja, ntera ibipfusi simeze nk'uwuhusha. Ndakwifuje kumenya ico wahamagariwe. Apana gutatona mu bikorwa c'Imana ntibatatona. Urakubita kandi ugakubita ugema. Uwundi muntu yarazi ico yahamagariwe ni Yesu. Yesu niwe yavuze abwira Pilato ati iki nico nahamagariwe, iki nico canzanye mw'isi, ngo ni gushingira intahe ukuri. Yesu yarazi icamuzanye mw'isi, Yesu yarazi ico yavukiye, Yesu yarazi icamuzanye ngaha kw'isi, yarazi ko ataje nk'inyererezi, yarazi ko atavutse par accident, yarazi icahamagariwe gukora. None wewe urazi ico wahamagariwe gukora ngaha mw'isi? Wombwira uti je nibaza ko ndumuvuga butumwa. Nimba ukiri muri ndibaza yuko, nimba ukiri muri je pense, nturahamagawe. Uwahamagawe neza n'Imana aramenya n'ico yahamagariwe. Haleluya. Imana yacu si Imana ya confusion, si Imana yo kuzazanirwa. Iguhaye umuhamagaro iraguha n'amadetayi ikakubwira ati ndaguhamagaye kugira ngo umbere umuvugishwa. Nkuko kwa Yeremiya, nk'ubu jewe ndazi ico nahamagariwe, ndazi ibango ryanje, ndazi ko Imana yampamagaye nk'umwigisha w'ijambo. Iryo niryo bango ryanje, nico navukiye. Navukiye kugira ngo mbe umwigisha w'ijambo ry'Imana. Je sindi umuvugishwa kandi sindi umu evangeliste, ariko ndi umu enseignant de la parole. Gusa kubera inshingano y'urushengero baranyatiye kugira ngo mbe umwungere. Ariko ndazi yuko ikingize ni ministère d'enseignement. Ndazi ko ndi umu enseignant, ndi umwigisha w'ijambo. Nawe rero ni vyiza kumenya ico wahamagariwe. Haleluya. Iyo niyo ntambuko ya mbere ikenewe mu gikorwa c'Imana. Nuko uhamagarwa, ukamenya tona pera, ukamenya ico wahamagariwe. Apana gutatona, apana gupfa gusa gutora titire ariyo yose. Uyu munsi kubera hahara wabavugishwa, ugaca nawe wiyita umuvugishwa. Gukorera Imana rero si ikintu cyo gutatona, uteza kuba warahamagawe, ukamenya ico wahamagariwe. Apana gupfa gusa gusimbira ku matitire ariyo yose. Iyo rero niyo ntambuko ya mbere ikenewe mu gikorwa c'Imana. Nuko umenya umuhamagaro wawe uwariwo. Reka tuje ku ntambuko igira kabiri ikenewe mu gikorwa c'Imana. Intambuko igira kabiri, umaze kumenya ko wahamagawe, umaze kumenya ico wahamagariwe, haca hakurikira intambuko igira kabiri yo gutegurwa. Ico no kwita mu Gifaransa préparation. Gutegurwa, kwicara ku birenge by'abagukuriye bakakurera. Iyi ntambuko igira kabiri rero abantu benshi barayirengagije. Ni benshi batanguye ibikorwa by'Imana batigeze baregwa. Ukabaza umuntu uti mbega wo kurongoye igikorwa c'Imana, ninde akureze mu buryo bw'impemu? Ninde muntu akubera icitegerezo mu gikorwa c'Imana? Ninde muntu uha compte rendu ukemera akagukosora? Ninde muntu ucira bugufi munsi y'amavuta yiwe akakurera? Umuntu akakubwira ati wapi, je ntawe mfise, je ni mpemu yera gusa. Ego mpemu yera niwe murongozi wacu, ariko nawe akorera mu bantu. Kandi bivuga ngo nta burongozi butava ku Mana, ngo n'uburiho bwashizweho n'Imana. Bariko bavuga ubwo burongozi si uburongozi gusa bwo mu buryo bwa gouvernement, ariko no mu rushengero hari burongozi dukwiye kubaha buba buva ku Mana. Some nko muri Bibiliya turabona ko Paulo yafashijwe n'umwigishwa yitwa Ananiya. Niwe yamureze, niwe yamusengeye igihe yari yahumye, arahumuka cayuzura mpemu yaratangura kuvuga ubutumwa. Nta ntumwa nimwe yashotse itangwa ikorwa c'Imana itarezwe. Nta ntumwa nimwe mu gikorwa c'Imana yashotse isimbiramwo igatangura gukora, igatangura kuvuga ubutumwa itabanje kuregwa. Ubajije Paulo usanga nawe yararezwe na Ananiya. Hariho n'uwitwa Apolo yabanje kuregwa na Priscilla na Aquila. Hariho n'uwitwa Samuel yabanje kuregwa na Eli. Hariho n'uwitwa Yosuwa yabanje kuregwa na Mose. None wewe nawe ninde kureze? Ninde kureze mu buryo bw'impemu? Ninde muntu
ucira bugufa akakurera. Mwovuga muti oya jewe nkimira ni wanyigisha. Mugango ndakubwire na Yesu bwiwe citegerezo cacu yari afise abamureze. Bibiri ivuga ko ku myaka 12 ngo abavyeyi biwe baramurondeye baramubura. Ngo basanga yicaye mu sinagogi, ngo yicaye hagati y'abigisha, ngo abumviriza yongera ababaza. Vyumvikana ko na Yesu harabaye igihe yigishijwe, harabaye igihe yagiye mu sinagogi akicara akabaza ibibazo bakongera bakamwigisha. Nawe we rero hambavu yo kuba warahamagawe urakeneye intambuko igira kabiri yo kwicara hasi ukaregwa, yo kureka abantu bakurusha experience mu kugwa c'Imana bakakurera. Iki kintu kirakenewe cyane kuko igituma tubona uyu munsi mu rushengero hariho novuga amadega menshi ni kwera abantu benshi bakorera Imana batigeze bigishwa. Ico gituma tubona akajagari mu rushengero, ico gituma tubona abantu benshi batera amada mu rushengero, ico gituma tubona abakozi b'Imana benshi babafatira mu mahoteli bariko barasambana, ni kubera usanga batigeze bigishwa, batigeze baregwa. Iki gikorwa rero cyo gutegurwa si igikorwa kiba mu munsi umwe, kirafata igihe. Intumwa zafashwe zigishwa na Yesu imyaka irenga 3. N'igihe Yesu yazuka mu bapfuye akabiyereka ngo yasubiye kubigisha amajambo y'ubwami ngo iminsi ishika 40. Hambavu y'imyaka 3 yari yarabareze, yarongeye kwindi iminsi 40 yo kubarera abigisha iby'ubwami. Ariko uyu munsi umuntu uramubaza ati wewe woba warigishijwe? Akakubwira ngo ya jewe ngo mwemera niwe yanyiyeretse ngo aranyigisha. Oya, urakeneye kwigishwa, urakeneye kwicara wakira ubumenyi. Bibiliya nivuga ngo igipfu gisuzugura inyigisho. Umuntu asuzugura kwigishwa Bibiliya imwita ko ari igipfu. Rero nawe urakeneye kumenya ivyo wizigizwe ivyo ari byo, urakeneye ko baguha ubumenyi bujanye n'uwo muhamagaro wawe. No muri Ancien Testament Eliya yari afise ishuri ry'abavugishwa. C'est pas pour bavuga ko yari afise école des prophètes, yarigisha abashaka kuzovugishwa, abafise umuhamagaro kuzovugishwa, yarabarera akabigisha. Nawe nimbura umuvugishwa urakeneye kuja mu ishuri ukigishwa. Burya abarundi hari imigani bavuga kandi usanga ariyo. Hari umugani bavuga ngo uja mu ishambo utazi ugaca inkono utazi. Iyo winjiye mu gikorwa c'Imana utazi imitego igutegeyeyo, utazi ibyo ukwiye kwirinda mu gikorwa c'Imana, urisika gusanga uguye mu mutego. Nico gituma rero bikenewe gutegurwa. Kujyanye n'igisirikare imbere yo kucinjiramwo urabafohume, bakakwigisha ingene ufata inkoho, bakagukoresha amasiporo amwamwe. No mu gikorwa c'Imana niko bimeze, uteza gutegurwa. Imbere ko winjira mu gikorwa c'Imana nyezina uteza gutegurwa. Rero kuba warahamagawe ntibihagije, urakeneye no gutegurwa, urakeneye no kuba forme, no kwicara ku birenge bya Yesu, no kwicara ku birenge by'umuntu agukuriye mu gakiza akakwigisha akagutegura. Dawidi yaranditse muri Zaburi yiwe aravuga ngo c'est l'Éternel qui exerce mes mains au combat. Ngo Imana ngo niyo yamenyereje amaboko yanje kugwana. Ico kintu cyo kumenyerezwa rero kirakenewe. Urakeneye mumenyereza mu by'Imana, urakeneye umuntu akurera mu by'Imana, akurusha experience kugira ngo agutoze, agutahuze igikorwa c'Imana uko gikorwa. Reka dusome mu byakozwe no mu gice c'9 umurongo wa 6. Byakozwe n'intumwa igice c'9 ku murongo waho wa 6. Haravuga ngo ariko va hasi ushike mu gisagara uzobarirwa ivyo ukwiye gukora. Iki cyari gihe Imana yiyereka, yari Yesu yiyeretse Sauli ari ku nzira ija i Damasiko. Ngo abonye umuco mwinshi kubita hasi ngo acarahuma. Ngo aravuga ati mwami urinde. Yesu ati ni jewe uri kurahama. Hama acamubwira ngo va hasi. Niwo murongo dusomye. Ngushike mu gisagara uzobwirwa ivyo ukwiye gukora. Yesu amaze kumuyereka ntiyamubwiye ngo Paulo genda utangure kuvuga ubutumwa. Yamubwiye ati banza uve hasi uje mu gisagara. Ntiwihute kuja kuvuga, ntiwihute kuja kwigisha, banza uje mu gisagara. Bazokubwira ivyo ukwiye gukora. Ubaneje hepfo umumarayika aciye agenda yiyereka Ananiya. Aramubwira ati
jya mu nzu y'umuntu yitwa Sawuli, amaze iminsi ariko arasenga, umurambike kw'ibiganza, hama humuke yuzure mpemu yera, ngo kuko ari igikoresho nitoranije kize kijana ubutumwa bwiza ku mahanga. Ananiya acaja kwa Sawuli, aramurambika kw'ibiganza, yuzura mpemu yera, hama mumenyesha umuhamagaro wiwe Imana imukeneye ko ari we. Sawuli acabona rero kuja gutangura kuvuga ubutumwa. Mugabo murabona yuko na Sawuli ntiyashotse atangura ikorwa c'Imana atabanje kuba formé, atabanje kubanza kuregwa na Ananiya. Nawe kabuki none upfa guhamagarwa uyu munsi ugaca utangura ikorwa c'Imana utigeze uba formé. Harakenewe formation, harakeneye kuregwa, harakeneye gutegurwa. Umuntu aciye baza ikibazo rero, kubera ko abantu badashaka gutegurwa, ni kubera ubwibone. Turi mu rungano aho umuntu aba yumva kwazi. Paul niwe yavuze ati wibaza kwaza bataramenya gose. Abantu benshi uyu munsi bazi ko bazi, nico gituma badashaka kuregwa, nico gituma badashaka kwigishwa. Umuntu uramubwira ati cara hasi ndakwigishe bike yanzi, agacavuga ngo ya ngo nanje ndabizi, ngo ivyo ngo mumbwire nanje ndabizi. Ikico kibuza abantu kwigishwa. Mugana nimba vy'ukuri dushaka kuba bigishwa ba Yesu, bafise umutima nk'uwo Kristo yari afise, bafise imibereho n'imico nk'iyo Kristo yari afise, dukeneye gutegurwa, dukeneye kwemera kwigishwa. Kandi kwigishwa ni sinye yo guca bugufi, ntushobora kwigishwa udaciye bugufi. Rero Imana idufashe iyi ntambuko ya kabiri tuyubahirize. Iyo uzi ko wateguwe n'Imana, ugategurwa n'umuntu agukurira mu gakiza, nukuri mu gikorwa c'Imana uroroherwa. Kandi hari imitego myinshi utabukiguyemo kubera iki? Warateguwe. Yesu ashimwe cyane. Intambuko ya nyuma rero ikenewe mu gikorwa c'Imana ni intambuko yo kurungikwa. Doko umaze guhamagarwa ugaca rero utegurwa, icyanyuma kiba gikenewe nuko rero bakurungika. Iki kintu cyo kurungikwa no kigereranya n'umwana yavutse, hama arakuragira mu bigero, hama baramusohora. Rero kurungikwa ni nko gusohorwa. Kujya basohora umuntu ageze mu bigero bakavuga ati genda wubake nawe ugwawe. Abavyeyi bakamuha umugisha ati genda uze uvyare imbuto zose, turakurekuye nk'umwana wacu ugeze mu bigero genda wubake ugwawe. Niko no mu gikorwa c'Imana rero baragusohora. Abo bakureze nyene haragera igihe bakakurambika kw'ibiganza, bakakurekura ugasohoka, ukaca nawe gutangura ivyawe. Iyo ugiye muri ubwo buryo rero bwiza bwo kurungikwa, ugendana umugisha w'Imana, kandi igikorwa c'Imana ugiye kugikora wararungitswe, warahawe umugisha n'umwungere wawe canke urya yakureze. Igikorwa c'Imana uza gukora usanga ukigiremo ikiganza ciza. Mugabe ingorane rero uyu munsi abantu bagenda batararungikwa, barihuta bakaja gutanga ibikorwa by'Imana mu buryo buri premature, mu buryo bwaho bihuse. Umukristo akavuga ati none jewe ko maze umwaka none ndi mu rushengero, bakaba batama podium, reka rero jenje gutanga urushengero naje ndondere podium yanje. Urumva agiye kubera yiranze, ntagiye kubera bamurungitse. Agaca agenda mu buryo butari bwo rero, agasambura ishengero ryo ahora amureze, agatwara igice c'abamambre, akaja gutangura ivyiwe, ugasanga arangije nabi kubera iki ntigeze arungikwa. Mugabo ugiye kuraba mu Vyakozwe n'Intumwa 13 niho ndangirije. Vyakozwe n'Intumwa 13 murongo wa 2 gushika ku wa 3, baravuga ngo bariko barasenga umwami Imana bisonzesheje. Mpemu yera aravuga ati mundobanurire Barunaba na Sawuli bankorere igikorwa nabahamagariye. Bibiri ivuze ngo bariko barasenga bisonzesheje. Mpemu yera yaravuze ati nimunshire ku ruhande Sawuli na Barunaba bankorere igikorwa nabahamagariye. Ku murongo wa 3 ngo nuko bisonzesheje basenze, babarambitse kw'ibiganza, barabarungika. Inyuma yuko rero Mpemu yaravuze yuko babashira ku ruhande, harabaye umugigwa wo kubarambika kw'ibiganza no kubarungika. Baca babona yo guca gutangura igikorwa c'Imana. Hama kubera barungitswe bakabarambika kw'ibiganza bakabarungika, Imana yagiye baha ikiganza ciza. Niho tubona ibitangaza n'utwumiza vyagiye bikorwa n'intumwa, bikorwa na Paulo. Kubera iki? Ntibiyadukije, bararungitswe. Naje wundi ko ndababwira ubutumwa,
nababwiye ko uyu munsi naratiwe mu ibango ry'ubwungere inyuma y'imyaka myinshi ndiko ndategurwa, inyuma y'imyaka myinshi nicaye ku birenge by'abankurira bariko baranyigisha, barambonye mu bwizigirwa, hama haragera igihe baravuga bati ubu reka tukwatire mu ibanga ry'ubwungere. Si ibintu byabaye mu ijoro rimwe, je nakijije muri 2005. Muce muraba rero Imana inyizigije igikorwa cyayo muri uno mwaka, muri iyo myaka yaciye yo gutegurwa. Ibi rero udaciye bugufi ntibikunda, kandi aho hose narifise amavuta, naravuga ubutumwa, naratumigwa, mugabo Imana ikavuga ati ntiharagera ko watigwa, banza wicare. Hama ndemera ndicara ndigishwa, nkora mu bwizigirwa. Hama Imana bibereye rero iravuga ati barageze, baranyatira, bandabika ko ibiganza imbere y'abakuru, barandungika. Rero n'intumwa murabona yuko marge ko Paulo yari umuntu avuga ubutumwa, marge ko Barunaba yari afise ijambo nawe nyene yavuga, ntibashotse batangura, babanje kwanza kurungikwa. Haleluya. Ngo babarambise ku biganza bisonzesheje, barabarungika. Ngo marakubaze wewe ufise igikorwa c'Imana urongoye, ninde yakurungitse, ninde yakureze, wahamagariwe iki? Ivyo bibazo ntibashobora kuvyishura, ndakugarantisa yuko ivyo bikorwa uri kurakora bizorama. Aha rero niho ndangirije ndabibutsa intambiko zitatu zigize igikorwa c'Imana, ni ukuba warahamagawe, hama ugategurwa, hama bakakurungika. Si wowe wirungika, ahubwo abakureze bagiye barabona ingene wagiye uraba umwizigirwa, nibo babona ko hageze ko bakurungika. Kujya mu rugo umwana amaze gukura akaregwa, hagira n'igihe cyo kumusohora ageze mu bigero, niko no mu gikorwa c'Imana iyo umaze kuba umwizigirwa ugategurwa, haragira rero igihe umurongozi akurungika akaguhesha umugisha. Rero ndakwifurije mwene data ukurankurikira kutoshoka wirukira mu gikorwa c'Imana utarakurikiza zino ntambuko. Reka dusenge. Data turakoze cyane ku majambo twigishije, wari kuvugana n'abanyamihamagaro ubabwira ko igikorwa c'Imana gifise urutonde. Kujya mu ishuri umuntu adashoka acika docteur mu munsi umwe, abanza kwicara ku ntebe y'ishuri akigishwa, niko no mu gikorwa c'Imana umuntu adashoka aba pastori. Birasaba ko ategurwa, birasaba ko aba yarahamagawe, kandi birasaba ko hagera igihe bakamurungika. Ndasengera umuntu wese akora nkurikira iyo bafise umuhamagaro, kugira ngo umushoboze kwicara ku birenge by'abamukuriye, kugira ngo bamutegure, hama babone kuzomurungika. Urakoze mpemu yera ku majambo twigishije, uduhe kuyashira mu ngiro, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Ndashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye kuva ku ntango gushika ku iherezo. Mwari kumwe na mwene so Landry Bukuru, nkaba ndabifurije kugira umunsi mwiza aho muri hose. Imana ibane namwe. Shalom.